Yesu ashimwe cane inshuti zanje, ndabaramukije mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndi n'ubutumwa bwihutirwa cane, ni imburi yihutirwa. Habaye itariki 18 z'ukwezi kwa kane, uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ijwi ry'Imana riranzako rirambwira riti: semerera, ndi Imana, ndi umuremyi kandi ndi umwizigirwa, simpinduka, uko nari kera niko ndi kandi niko nzokwama ibihe vyose. Ndi Imana ipfuha kandi ndi Imana igira imbabazi, kunyambaza akantakambira no kuwicishije bugufi, kuko navuze ngo uwicisha bugufi nzomushira hejuru kandi n'uwishira hejuru nzomucisha bugufi. Ndi Imana igaranzura ibihe, ndi Imana imenya ibiba mu mwiza. Umuco ubana nanje, umuco ubana nanje, kandi no mu mwijima inyonga zanje ziserangurayo gushimagiza ivyo bihe ngo bikurikirane. Ndi Imana yanyu, ndiyo kandi nzokwama ndiyo, ndiho kandi nzokwama ndiho. Uko nari kera niko ndi, simpinduka. Ndi Imana yanyu, ndi umuremyi, ndi Imana yanyu, ndi umwizigirwa. Ni jewe ngera imigabo ibibabako, ni jewe nkuranya ibihe ku mwana w'umuntu. Ni je ngera ibihe kandi ni je ngera imyanya. Ivyiyumviro vy'umuntu biba vyinshi, ariko ivyanje nivyo bishika. Ndiho kandi ndiyo, ndiyo kandi ndaje. Igihe kirageze, igihe kirageze, igihe kirageze k'umukwe n'umugeni banezeranwa. Bamaso, bamaso, nimube maso, ndaje, kandi musengere cane ibi bihe, kuko ibi bihe birakomeye. Ni ibihe vyo kugosora, ni ibihe vyo gutandukanya ingano n'umuguruka. Ndaje, 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 kandi inkota yanje nayishize mu kuboko, mu maboko y'amahanga, kugira ngo abanze akore ikibi, ategure inzira yanje, kuko ndaje gukorana n'umwana w'umuntu abona atoranije. Ndaje mwitegure, ntimusamazwe n'ibihe, ntimusamare, ntimusamare, ntimusamare. Ndarungitse imitingito mw'isi, ndarungitse umuyaga w'inkomezi mw'isi, ndarungitse ikiza mw'isi, ndarungitse inkota mw'isi. Ndaje ndiyiziye, ndisidukiye, ndiyo kandi ndaje. Singicecetse, ibikorwa ndabiteje kure. Mwisengere kandi musengere ubugingo bwanyu. Musenge, musenge, musenge mutaja mu mosha mabi, kuko ibihe bigiye bikuranwe imbere yanyu, kuko ibihe bigomba bikuranwe imbere yanyu. Mugira mubirabishe amaso yanyu. Aka kantu ndagasubiramwo, kuko ibihe bigira bikuranwe imbere yanyu. Mugira mubirabishe amaso yanyu, kandi biza vyaratanguye. Nije mbanguriye amahanga inkota. Ngira nkureho kugira ngo ntegure umugeni wanje. Igihe
kirageze cy'uko umukwe n'umugeni banezeranwa. Ndi Kristo uwapfuye akazuka, intare yo mu muryango wa Yuda. Igihe kirageze ngo nivuge, ame. Igihe kirageze ngo nivuge kugira ngo nikure agakengerwe, kuko abantu barankengereye. Navuze kenshi ntibanyumva, narabinginze ntibaza, narabahamagaye ntibanyitaba, ntako ntakoreye umuntu. None rero ndagomoye rupfu, rukubite amahanga. Inkota nayishize mu kuboko k'umwicanyi, inkota nayishize mu kuboko k'umwicanyi kugira ngo bakubite. Mugiye kumva ibihinda bikomeye mu mahanga atandukanye, kandi nza naratanguye akazi. Abo gupfa bazopfa, abagenewe inkota bazohitanwa n'inkota, abagenewe ikiza kizobahitana, abagenewe inzara izobahitana. Ariko abagororotsi banje bazobeshwaho n'ukwizera. Mureme kandi musenge, kwizera kwanyu gukomere. Mushikame nimutinye, nimuranduke umutima. Ivyo kubatunga ndabifise. Nari ngomvye kubabwira ngo musenge, nuko mube maso, ntimusamazwe n'ibiriko biraba mw'isi. Mumenye ko ari je nabigeze, kuko ari jewe ngera imigabo y'ibibabako. Ni jewe mpindura ibihe ku muntu. Hari igihe c'ivyago n'igihe c'ivyiza, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, hari igihe cyo kugumbirana n'igihe kitari ico kugumbirana, hari igihe cyo kurima n'igihe cyo kwimbura. Kandi ivyo bihe byose bikurikiranwa ari jewe nabigeze. Hari igihe c'imvura n'igihe c'ici, hari igihe c'urushana, hakabaho n'igihe c'agatasi. Ndi Imana ndiyo, nije ngera ibihe vyo munsi y'izuba. Nta kirogoya umugambi wanje, nta n'icobuza umugambi wanje gusohora. Kandi ntawoba mu nama yanje ngo angire inama. Nkora uko ngomba mu ngabo zanje, iziri mw'ijuru n'iziri mw'isi. Ndagomoye ingabo rero, ziraje gukora ico nazitumye. Musenge kuko inkota igire imanuke, kandi nizoziguriza. Mwinginge musabe imbabazi, kuko ahamenetse amaraso hazohorwa ayandi. Ndiho ndaje gukura akarengane mu gihugu canyu. Ndiho kandi ndiyo ndaje gushira ibintu ku murongo, kuko igihe c'ikanguro kiraje, kandi bitegerezwa kubanzirizwa n'inkota. Abo mvuga ntibabumve, hazogera igihe babirukangako inyuma yanyu, babarondera bababwira ngo nimudusengere, kuko
hari icyo nzoba nakoze, nta jambo rivuye kuri jewe ribura ububasha. Ijambo ryanje rifise ubushobozi, kuko niryo ryashizeho ibitariho, niryo rihamagara ibiri kure bikaza. Kuko ndi Imana ishobora vyose, ni jewe ntegeka umuyaga ngo uhuhute, ni jewe nkamya inzuzi n'ibiyaga, ni jewe, ni jewe, ni jewe. Ndi umuremyi w'impera z'isi, isi yose ndayifise mu kiganza. Ni jewe nkora uko ngomba, ingabo zose ziri mu ijuru n'iziba mu isi nije ndazitegeka. Mube maso musenge kugira ngo mutaja mu mosha mabi. Mube maso musenge kugira ngo mutaja mu mosha mabi. Ndabisubiyemwo ubugira kandi, musenge kugira ngo mutaja mu mosha mabi. Mwitandukanye n'abanyamahanga, mwitandukanye n'abatizera, kuko nta n'ico musangiye. Abaduga baja mu ijuru n'abamanuka baja ikuzimu, izo nzira naho zihurira. Nimwitandukanye, nimwitandukanye, ndavuze ngo nimwitandukanye. Nimwitandukanye n'abatizera, kuko igihano c'abanse kumvira kiri hafi. Igihano c'abo nakuye ntibabibabare kiri hafi. Igihano c'abo nakuye ntibabibabare kiri hafi. Ko nakuye bakanka kumvira, ko nakuye ntibabibabare, ndaje ngiye kubatwengera mwijigo. Ivyago bibashitseko, bazonyambaza ntibazombona, bazompamagara mbihishe, kuko igihe co kuzirwa kwabo kigeze. Ko birengagije ukwinginga kwanje, nanje nzirengagiza ugutaka kwabo. Kuko igihe kirashitse, igihe kirarenganye, igihe kirashize, imbabazi zikuwe mw'isi. Kuko ngomba nkure umugeni mw'isi. Ndi Kristo, umwana w'intama, ame, uwapfuye akazuka, uwari yarapfuye ariko noneho nongeye kubaho. Ubu ndi muzima, ubu ndi muzima, ubu ndi muzima, ndi muzima, ndiho kandi nzokwama ndiho. Inkoni y'ubugabire iri mu kuboko kwanje, kuko nahawe kutegeka, kuko nahawe kuganza mw'ijuru no mw'isi. Ndi Alufa kandi ndi Omega. Shalom. Uwumvise ubutumwa Uwiteka ahaye amakungu, Imana imumpere umugisha kandi imuhe inkomezi zo kunesha. Kristo Yesu ashimagizwe iteka ryose. Amen. Izina ryanje ni Desire Hezumuryango muri Amerika. Yesu abampere umugisha. Shalom.